Bonjour, bonsoir bakunzi ba BDUSA bivanye naho muherereye. Of course, yes, my name is Felix Kaongo nkuko mubizi. Ya aujourd'hui twabazaniye ca kiganiro canyu, arico ca kiganiro cacu naco sikindi ni Love and Culture. No babwira ati aujourd'hui c'est un jour inoubliable pour les amoureux et les amoureuses. Ya nkuko musanzwe mubizi twama tugikorana na Brenda Kajal. Ya tukaba twabazaniye n'umushitsi adasanzwe abenshi muramuzi c'est un journaliste nka twebwe akaba n'umu MC nawe sundi ni yani Chris Gomez nk'umu MC asanzwe abikora neza twamuzanye muri cyagano cyacu Love and Catch aho tugiye kubaha ibintu novuga biri special tugiye kubaha show reka ngigwe ko ndamutsa Brenda Kajol ameze neza shanu kuri atari bihava bihinduka mu mwanya je vraiment ndashima Imana n'abantu bake ari habudashima shima bakeya ndashimira bose gusa nyene hari abonekeza gushima reka tunaho umwanya umushitsi wacu witeka ashobore kuramutsa abakunzi ba BDUSA yeah. Okay, ndabaramukije abakunzi ba BDUSA nababwiye ko nitwa Chris Gomez sanga ndumumenyesha makuru nk'abantu no mu MC uno munsi nagiriwe iteka yo gutumirwa mu kiganiro cy'urukundo muri no TV yaba abamenyesha makuru bacu dufise nga mu Burundi. Ya Chris Gomez hejeje kugira ahantu ko mumenyesha makuru ariko ashobora kubabwira ahantu korera kugira ngo nabo bazozi baragukurikirana abakunzi ba BDUSA bazozi baragukurikirana. Bo je nkora muri Wizo Media TV niyo TV ndiko online. Uyu munsi tubaza kuba bajama na Wizo Media TV na BDUSA baratumenya turabamenya ni ibintu biri special. Karibu rero muri BDUSA. Merci beaucoup. Merci. Yes akao. So bakunzi ba BDUSA rero no musi twabazaniye deba novuga ko ari deba idasanzwe aujourd'hui tugiye kuraba nijyari umuntu ashobora kuba mu rukundo nijyari umuntu usanga ariko aradepensa parce que turavye ku bajene ngaha mu gisagara ca Bujumbura asanga yagiye mu rukundo hatari bwagere ugasanga canke yagiye mu rukundo vya bintu bimusaba mu rukundo atarabishikako ya nico novuga tugiye kuraba uno munsi nka MC yani Chris Pro nkawe usanzwe uba mu ma birthday show agiye atandukanye urabona comment les jeunes du consomment ya ivyo rero bikaba biri mu bituma tudashika kwiterambere tuba twifuza rero abajene avuga ati je vraiment ndakonsoma kwa ugasanga agiye kuvyibuka inyuma ko yahombeye hajya ahantu ya tugomba turabe n'ijyara umuntu yaba mu rukundo yo bageze kuba mu rukundo ya kawo ngo hejeje kuvuga ngo hari gihe umuntu aca mu rukundo hataragera ariko umenga sinemeranya nawe Chris umuntu urashaka gushika akagenda mu rukundo hataragera. So, je ntumenyesha makuru reka nifatire micro. So, mu bisanzwe kubijanye na Felix Kaongo ivyo karavuga, mbo ndashaka kumenya ryari umuntu rero aja mu rukundo. Ni ryari na cyane novuga ugwaruka gwifuza kuja mu rukundo ni ryari cyo gihe. Ni benshi babifuza kumenya ico kintu. Rero en fait tuvuze n'ijyara umuntu yaja mu rukundo birasaba amabezwe Christianic sha wallahi siyo kudanganya bro nukuri je te dis franchement mu urukundo rwerekezwa n'akanoti Brenda rabizi hey of course sinemeranya nawe uvuze ngo ruherekezwa n'akanoti koma. Okay reka ndagusigurira impamvu urukundo rwerekezwa n'akanoti Brenda ni gute ushobora kuronka umutipe akagukunda ariko urukundo rw'abantu akanoti ubwo rukundo ntiruza kugugira akanovera canke uburyohe murakundana ariko murashaka gusohoka singomba ngo mu dépense amahera menshi ndashobora kuva par exemple muri nord nerekeza muri l'ouest ku ma beach dufise ko tuzakunya nk'ifana imwe yonyene tukagura ifana muri World Beach tukayishira mu mavera abiri umwe vere yiwe nance yiwanje tukayisangira ariko inshuta cyatujanye hariye nako kanoti kaba gaherekejwe no go rukundo ego no mu rukundo genre simaka none kwanza uvuze akanoti bisaba ko ha dépense andi
umuhungu cyangwa umukobwa sha iyo question je no yishura bose barashobora kudepansa ego bose kweli ariko cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu ngaha ibujumbura abatipe nibo badepansa cyane ivyo ni bimwe bikunda kwibonekeza kugaragara ku batipe benshi abatipe nibo bakunda gukonsoma parapuro y'abakobwa tucemeranye tuvuge ko ari imico y'abigeme b'abarundi bama babona ati twatuntu dukeneye tuva kuri wa muntu mbo la plupart des belles demoiselles y'abigeme benshi ni kuvuga yuko bamenyereye yuko abatipe les BG aribo basohora mu mufuko ako akibagira yuko nawe ashobora gukura akavuga ati par exemple Felix ugasohokanwa n'umukunzi wawe akaba ariwe akumenya mu mufuko atari wo wisopye ariko ngaha bamwe sinavuze bose bamwe abakobwa barabikora ariko benshi n'abahungu bisopa ndakubagije gato genre nk'ubu wewe urasohokanye n'umukobwa mukundana sivyo nakarorero I'm single nakarorero urasohokanye n'umukobwa mukundana hama facture iraje umukobwa akaba ariwe yisopa akariha facture muri uyo mwanya wewe uca wimva gute blender reka ndakwishure sivyo iyo mwasohotse juste ahantu muri bar runaka cyangwa muri hotel mwagiye juste mwasohotse nokuri je touche franchement ndakubwiza ukuri umudada bamuzene facture Billy akariha kanoti biratesa cyane wumva ko wuzuye uri comfortable umeze neza bitesa cyane gusumba arisha mahera bo ariko hariho abandi batipe je usanga baca bishira mu bindi bintu amakode aransuzugura ugasanga nyene ariko arishira mu bindi bintu nyene ukamenga ntivyari bikwiye ko umudema ari wari ha facture ibintu nk'ibyo sha sindavyibaza hariho juste ego hari abatipe bashaka like kwigaragaza like to be bombastic kuba bombastic kwiyemera kwiratati jewe nta mudada ashobora kunsororera ibiki no hage baribesha kandi cyane gusumba umudada no kuri yagusororeye muri mu rukundo ariko muri amour ya vrai umudada gasura kanoti babisa neza cyane ariko rero nk'abaciriyemo biravana hari umutipe ugiye kudiraga umudemu mfise ibi ugasanga ukuragara uko boss urumva none gashaho azokwiyumvira kugusohokana gute we wamumubwira ati ngaho nyene ukivuga system ngaho nyene ndifuza kuca mvuga kino kintu hariho bamwe mu bahungu apana bose bamwe mu bahungu kugira ngo jiste umudada mukunde aza kwanza yiyemera mu majambo cindafise ibi nabiriya ukunuku ana umudada n'umuntu wa mbere atahura cyangwa yumva icyo umubwiye bwa mbere kuko ubu umubwiye ko mfise marque Arion umuduga cyangwa wawuzanye wakoteje hano icyo abona nico yakira urumva rero avuga ati ubya mudada genzo mushikira gute kugira ngo ndamudrage anyemerere fo ko ndamubesha ntamubeshe nibizokunda erega kuresha no kubesha erega nuko nyene none soko nyene niko ndavuga of course niko ndavuga no jisi nibaza ko kuresha rukubesha kubera iki genre uraje kundesha sivyo urambeshe fisibi okinda kwemereye turakundanye mugabo uko tuzogenda tubana canke dukundana mu rukundo rwacu bya bintu nkabibura umva yuko haca habaho ensano papa kandi rero maze kumenya ko wambeshe urukundo rutegereza gukunda Brenda Kajoro tuvuze ati kuresha no kubesha hariho amajambo usanga dukoresha uri kuradiraga umufiye amajambo ugasanga harimo amajambo ari romantique hari utuntu rero ushiramo kugira ngo watire wa muntu anyaruke kumva iciyumviro cawe bo mugabo ntibisa nivyo vyo kumubesha ngo mfise Arion ngo mfise ngo inzu ngo mukabondo kumbe wipangiye mu kinama canke mukabenge cyangwa biwanyu cyangwa upanze agachambrette ka 30000 kuramubwira mfisinze mukabondo mfisinze hehe sinzi mugasekebuye umva sico kimwe en fait je novuga ico ni kimwe mu bibaza abigeme benshi bahura parce que abigeme bo ngaha muri capitale barashaka ibintu vyiza barashaka ibintu vyiza arashaka gukundana na Chris Gomez kubera Chris Gomez ni naka afise ibi rero agiye amubwira ati jewe mbayeho kukijya kintu nico gituma wa mwigeme aba atire gukunda Chris Gomez jite umutipe uza gusanga akora faking life yiwe
sivyo kugira ngo umudada amukunde vyama biribonekeza mwako tugiye kubishira mu kuri si vyiza novuga yuko atari vyiza kubera yuko onje novuga gute urukundo si amafaranga canke si ibintu urukundo si ibintu sivyo sawa dusigurire aha juste gukunda umuntu ashobora kumukunda kwari umuntu ashobora kumukunda mu bukene bwiwe atavya afise canke je mbona ahubwo gikuru sivyo mu bwizanye ukuri kambwira je ndagukunda mugabo ubuzima bumeze ukuntu niba ubuzima butameze neza mubwiza ukuri nyimba nawe agukunda azogukunda ntaca guheba ngo kube ubuzima butameze neza hama muronderane hamwe ubuzima mwese muri kumwe ibintu Brenda tutabeshanye atari babana bakiri muri adolescent nta muntu yoza kugukunda abona atacu ufise kugira ngo mushikehe muronderane erega mushobora kuronderana ubuzima mbo ishitse ikintu gihari Brenda hari igihe biba ngombwa canke bikenegwa ko utavugisha ukuri n'igihe biba ngombwa ko uvugisha ukuri sivyo womuze kubona nk'umudada mwiza mfise amataye ya bien asa neza wogeze nka Brenda woza ukamubwira kuri jewe life itumeze ukuntu umva za kukumva ni kuvugisha ukuri ariko birafasha kubera ko ni bya bindi navuga utamubwije ukuri bizotegerezwa gusambuka ni nk'uko Chris reka ndakubwire umudada sivyo ashaka kuba afise umwana par exemple afise umwana mugabo akabihisha umutipe bakundana uzomunyegeza gushika ryari azoteba bimenye kandi niyabimenya intambara zizoca zitangura ni nk'ivyo nyene n'umudada ni wamubesha je mfise atavyo fise agiye gukagura yuko wamubesha intambara kiretse aho naho ubikoze uko amweke wo buri muri baba tipe uvuga ati jereka ngende ndamubesha udafise objectif yo kumukunda vy'ukuri uvuga ati je rujya rudada ega kudraga umukobwa biratandukanye hari umuntu ashaka kuja kudraga umukobwa amukunda vraiment amufise ku mugambi avuga ati nkeneye ko aba mama w'abana banje mwico gihe no mukonsea yuko yogenda avuga ukuri kwiwe uko kumeze ntabeshe ikintu na kimwe hari n'abandi nabo bavuga ati rujya rudada bwiza ico babasi tugakusha meme quelques secondes basi mwene onya kenshi ni waca agenda abesha avuga ati naho yo bimenya mugabo twaramaze gukusha arimenya kazima ivyo nzoba nararondera nzoba narabironse niyabimenya akampeba tumaze kuryamana nyimba ari rimwe nyimba ari kabiri hama Brenda aratubwiye ati urukundo ntirusaba amahera ntirusaba iki reka rero tugaruke kuri ya madepense abatipe tugira muri rwa rukundo mbe turayo rwa rukundo rwari rukeneye amahera canke ntigwari ruyakeneye erega amadepense sivyo murashobora kudepensa bivana n'ukuntu mungana bakunda kumva nimba ari umugani nimba ari iki Joseph bavuga ngo umuntu yiyaga ahashikira sivyo rero nimba mufise uburyo buke muramenya ukuntu mujeha ubwo buryo buke bwanyu mukavuga ati nkuko Chris Gomez yabivuze ati murashaka kugura ifanta imwe mukayisuka muri verre ibiri gikuru n'ikiyago mugiye kuyagira aho hantu gikuru sivyo mugiye gukonsoma kandi gikuru si n'ikibanza mugiyemo kweki ugenda kuri Zion Beach naho ugenda bashaka bari numvuga ariko rero ntitwibagire nimba umudada akundanye na Chris Gomez imbere ya Chris Gomez yarakundanye n'abandi ariko ushobora gusanga yarakundanye n'ushobora kumugurira ragu ushobora kumugurira agatako k'impene uyu rero agacamugurira kagafanta kamwe none wa mukobwa araza kuba satisfait ibintu vyose uratahura ubuzima sivyo ni nkuko nawewe uri umukobwa sivyo woba ubona yuko iwanyu nyimba ukiri iwanyu mubayeho mu buzima bwiza hariho benshi tuzi ngaha bari batunze araba miliyarde bafise amafaranga menshi cyane ariko no musi bahomvye basubiye ku buzima bwo hasi kwitanga umva ni nk'ivyo rero ndiko ndakubwira utegerezwa kumenya yuko ubuzima buhinduka nyimbe jo warukundanye n'urya anya ashaka kugurira ragu canke inkoko menya yuko no musi wo mudukundanye ntafise nka vya bindi vy'urya anya ubuzima burahinduka no musi urashobora kuba ufise ejo ukavyuka vyose vyaheze ugasubira hasi ni nkuko uno musi ushobora kuba atakintu na kimwe ufise ejo ukumva ngo naka mu milliardaire rero ni kumenyera ubuzima bwose kuba bumeze nuko akajambo make ushobora kuryama uri umukene ukavyuka uri umutunzi ego nuko ushobora kuryama uri umutunzi ukavyuka uri umukene n'umugani uza uvuguruza undi umugani ariko bibaho kandi nibwo buzima dusanzwe tubona niko bimeze hama jewe Chris Gomez hari ibintu twama tubona kenshi iyo udiraza umwigeme nyuma y'imisi 2-3 gazamva ngo agatelefone ngo kamenetse agatelefone ngo katakaye urumva nkayigusavye mugara bikubwiye mugabo uramenya ati cyakintu arakigusavye ni kubera iki so je uko ndavyibaza
bo umudada muravuganye rimwe kabiri gatatu akubwiye phone ko yamenetse abo badada bariho kandi babaho sivyo uko ndavyibaza si kuri bose ariko kuri bamwe bamwe ni kuvuga yuko hariho abadada bakunda inoti cyane gusumba urukundo barugize business. Yeah, love is like a business. You see that? I appreciate that. See? Ni kuvuga yuko it's like a business. Akuye ko phone yiwe ya minutes, canke ya minutes. Abashitse kukubwira yuko urabe wisope umugura indi telefone. Sivyo? Ariko umudada wa vrai agukunda. Telefone mbe ya minutes arashobora kusaka kwegera akubwira ati je rero burya phone yanjye ifite ikibazo iyi ni iki ndushobora kuyaga uku sivyo rero wori umuntu uciye ubwenge urashobora kugira iki urashobora kuvuga ati bon kwa je tukundana n'uwo mudada atari ubwo wa business kwa dukundanye reka ndamugurira agatelefone ako kose apana gusaba ngo Android smartphone ariyo yose si communication bisanzwe ndagutelefona turavugana hama ibindi ni badaye aho recha tugaruka kuri baba petit baba jeune usanga akundana atagira akazi atagira hashobora gukura ibihumbi 10 eske bamusavye ka telefone amafaranga araza kuyakura abaca aja kwiba mama wiwe Felix je cyo nakubwira kubijere byo jito kuravuga je uko ndavyibaza gusa gukundana n'umukobwa udafisa akanoti nabivuze bien nabo ata mahera singoma kugira amahera menshi no nivyo twako turavuga singoma kugira amahera menshi ariko urukundo urerekezwa n'akanoti none just imagine nivyo urakundana no mudada muri amour sivyo ibaze muciye ahantu shu ngurira chocolate ndayishaka tangwa shu umva nta nuzenye iki Sheikh wawashwa guca kujya mu boya bakadogo babandi badanza magi akapap ugasanga rimwe abiri aramenetse pap bisaba yuko ubwo nyene uyariha none wumva gute gakango ucuyariha gute bisaba yuko rero urukundo rurekezwa n'akanoti si ngoma ko aba arakanoti gatubutse gusa ajya make gusa muri make Chris Gomez aravuga ati udafise igihumbi kirazira gukunda udafise n'igihumbi ku mufuko none ntuvyumva none nabisiguye wala siyo kudangana nabisiguye ya ndakubaze bon urarije kutubwira yuko urashaka uri kumwe n'umusheri wawe mko munatembera muri situation kwa agaca nko kumupeti adandaza amagi akamena rimwe abiri sivyo none muri uyo mwanya wewe urashaka nivyo wewe umutipe urashaka kudafisa amafaranga ngo ucumurihira ayo magi yamenye none je ndayafise ko ikintu yari ni ngombwa wewe harige nawo batayufise so aho kugira ngo tuvuge kiyo kintu ni kuvuga ko nafashe yuko watamahera ubufise mugabo yafise wosanga wayarishe na wewe yego mvuze ico kintu kubera yuko ngigwa ko mpanura n'abadada bameze uko urashaka kuburi kumwe n'umukobwa afise amafaranga wanashaka menshi turike kuvuga amahera maki afise amafaranga menshi mugabo akaba ari wa mudada avuga ati je ndi kumwe n'umutipe sishobora gukonsoma ikintu na kimwe ivyo bintu je nibaza yuko si vyiza na gato umvuga sanga naho mwoba mugiye gufata bus ntashaka kuvuga ati ngo yirihire bus motife ngo tukumye na sheri ategerezwa kundihira bus nyimba muhuye n'ikibazo runaka wabonye ko umusheri wawe nta mahera afise wowe nyimba yafise nawe gikemure siyo lazima ibibazo vyacu vyose twebwe abakobwa ngo bizokemurwe n'abahungu ico novuga cyo umwigeme muri kumwe inzara yo kwica kumufuko udafise na 10 inzara yo kwica kuko ntaza kwibwiriza ati duce hanukana kadufata mata dufatiki agumategemeye wewe naho yo nabikubwira muri kumwe ni wa propose ico kiramvuga ati sheri duce hajyano tumwe n'amata canke turabe na cabrochette cyangwa kana gutelefona sheri ndagusavye duhurire hana niwe yaguhaye gahunda mugaba gaca shaka wewe abari upeya just imagine tu I appreciate that oh yeah bakunzi ba BDUSA uno musi kweli ni shosho ama MC yani Chris Gomez wewe nk'umu MC wamuja mu birthday yagiye atandukanye anniversaire urabona ni kimwe mu bintu biriko biratuma ugwaruka tugira gaspillage aho jeno navuga yuko haro nabigeme ngira ashobora kugira birthday kabiri mu mwaka nimba mukundanye ja uzawumva kubwiye ngo anniversaire yanje ngo ni mu ndwi zangu itegure fekwa
aha ivyo rero ni bimwe mu bintu je mvuga ati vraiment c'est pas bon nk'umu MC wamuja mu ayo ma anniversaire wama wabibonye kubera iki ivyo bintu babikora. bon uno munsi novuga yuko kubijyanye na birthday show cyangwa anniversaire it's like a business for ladies kubigeme ati gute uza gusanga umwigeme uno munsi nimba ari Felix murakundana n'umukobwa mu minsi 3 ahubwo ko afise anif ubu ntibakira abajiste ati za tariki zingo zageze uko aryamye akavyuka yumva ati anniversaire yanjye zo basamedi uravyumva rero umuntu adamaze kuba muri mu rukundo aba yifuza yuko umugirira birthday anife yiwe sivyo we urisopa aguma kugoza ibi nabiriya nabi ibi uravyumva uza gusanga rero gwagwaruka nka twebwe tuko turatakaza ibintu byinshi ibintu bidafite akamaro bitari very important. Do you see that? Yeah, appreciate that. You see kuvuga yuko uza gusanga atakamaro na kamwe bifise anife ziki birthday ziki ariko mugize ya birthday show ya yindi ya chaque pourcent iga ntacyo bitwaye umudada nimba yateguye anif na yategura gatwe kiwe hama mba umushehi wiwe ni yavyiyumvira arashobora kugira icyakoze muri nuze muri birthday show yiwe ariko atenze kumugoza umutipe ngo urumva nkuki kanzu ibiki kirato uraza mara bitwara gende umu MC manif nama nabibonye ndavuga ati my godness umutipe ugasanga karashuha umutwe amadeni higani nahariya ariko arakopisha arono bigeze gufunga bariye byinshi iyo story narayumvise amatwa nsumira ngo bamufunze ku musaga mu mpimba yarinjiye imagine urumva ugasanga kugenda gusaba amadeni gukopesha 20000 30 15 10000 wowe ugasigara uri muri vide unusiga urabiri no mukoko abamze kwinjoyinga ico ni kimwe usanga ugwaruka bari mu rukundo cyane turi mu rukundo bariko baratakaza akanoti bari kwiteza imbere oni birthday show en fait batakaza akanoti ubwabo no kubandi yani Chris Promo sheri wafise anif arakenera kunshira muri groupe ya groupe ngo tanga 10000 tanga 15000 je ne sais pas urumva najewe biragiye kungwako boni ya yindi acho nibutsa boni ya yandi ya nuzenya ya 10000 munatanga bati mbo 7000 ya consommation 3000 ya contribution kumuterera si uko none so nabiga it's like a business nabivuze yamara mwadukuramwe nyene ugiye ugatanga none ndakubaza nk'ubu turi nk'abantu afise nk'aba invité cyangwa muri committee hakaba nk'abantu nka 300 ari birthday show harwa 300 nako 3000 fois 300 nanga mwe mwizi biharuro nanga urumva mu miliyoni habura ngahe 100,000 aho rero wowe wafatiye kubatanze 10000 hariho aba contribuer 15 20 même 30 50 tutaraja muri amabahasha cyakiba ikindi kintu gikomeye cyane gusumba kweri tuvuga ati yuko anniversaire zabaye business bo anife muri kino gihe kuri bamwe ariko it's like a business it's like a business ni business bakora kugira ngo wazi ko nk'iyo muri yo nef family yaravuze blend umva ko ushobora kura birthday show yawe ukagura gusa sinuze si gato imwe gato nimba uguze gato ya menshi ni ya 60 cyangwa 50 55 benshi bagura tumwe twa 30 umva je numu invite nije nimenya birthday show yanje irahera ujya umuntu yateguye iyo birthday show yiwe acakora umugambi mumugasigira muraba gusha ko aratera imbere ari mwe mwashobora iki kumuterera mutabizi urumva uzasanga rero ugwaruka gwinshi ko ruratakaza ariko nawe uravyungukira nk'umu MC iyo zibaye nyinshi akanoti kariyongera jewe nza kugira amagato menshi nk'umu MC iyo zibaye nyinshi naye ndaryoherwa kweri ndavuga ati I'm so good I'm so happy kuba ndumu MC kuba nahawe iteka kuba mu MC muri birthday show rero nkuko ikiganiro cyacu ari love and culture reka turabizo anife zatanguye kuvuma ryari ngaho iwacu gashaho bamama biwacu bari mu rukundo ivyo bintu byarabaho imbere yuko tuja kuri ico kintu nanifise akantu mvuga kuri ico kintu Felix yari yavuze yuko ngo no munsi arashobora gukundana n'umukobwa ukakwanza kudiraga umukobwa jo akikwemerera gusa ati dukundane agaca kubwira ati sheri baraye banyivye telefone sinzi mama yagwaye samedi c'est birthday ugasanga ni atangwe kugutura ibibazo byinshi byo kugukonsoma
bon ikintu novuga nkuko nari navuze ku batipa ari umutipa ashobora kuza kudraga agukunda guse kumugambi uyu muntu azoba mama w'abana banje nundi ashobora kuza kudraga ashaka gusa ko muryamana no mu bakobwa rero ivyo bintu birahari hari umukobwa ashobora kukwemerera akavuga ati je uyu mutipe ndamukunda kandi ndifuza yuko dukora umugambi dukashika ku kintu runaka muri ico gihe uwo mukobwa ntago konsoma cyane sitobe hari nundi mukobwa gukunda avuga ati ujya no kurya kurabibona uburobe umurisha uburobe niki kumukuramwo akantu rero ikintu kwanza cya mbere nohanura abahungu bako barankurikirana namwebwe turi kumwe n'abandi bahungu bako barakurikirana kino kiganiro cacu juste genda umukobwa ivyo bintu ndabizi biriho cyane ni wabona umukobwa mukundanye no munsi agatangura kubwira urumva mama yagwaye urumva petite sœur wanje bamwirukanye aje kuba umuvyeyi wawe ni wacha ari minovare z'abana bose muvukana ubaye papa ubaye mama aje kuri minovare za eske mutarakundana uwo petite sœur wawe ninde amudira minovare canke wewe umva mwene uyo muntu muzogire attention azanwe kugira wose kuko haro n'abakobwa bafise ingeso akaba afise nk'abatipe babiri bakundana kavuga ati uyu unya nuwo nkunda wo kumutima uyu nawe nuwo kuza ndasokora minoti gusa ndasokora muri ico gihe rero pay attention mwabatipe ukivuga gutyo ce numva umenga novuga kino kintu kujya n'umuntu n'abadada mwebwe nyene abakobwa bavuze ko hari umudada ashobora kuba akunda n'abatipe barenga like nka 10 ariko akagira umwe akunda n'abandi abakuramo akanoti atuyu mbere wanashima yandika message imwe akayibarungikira mwese nagira ngo shaka ikanda mbiri mwese waza gutombora muri mwese akayamurungikira ubu wa mbere kurungika uravyumva rero uza gusanga abadada benshi bamwe muri bo ugasanga afise uwo umuhungu akunda ari muri true love ariko arafise aba boys bari ku ruhande uravyumva ariko muri abo bantu 10 canke 9 umwe aramwemera abandi 8 bose ni for spending n'aba manager ni kumujya n'aba manager biyo n'abavyeyi biwe ni ba papa na ba mama chérie shakiki kiniki amafuta yaheze like nkuko mako murabivuganye kujya nyene urumva uza gusanga rero ari ngorane rero ujya abakunda rero ujya nta bintu byinshi wanashima anamusaba abamukunda bashaka this boy azoba papa w'abana banje irumva Par contre naguciriyemo arashobora ndaguciriyemo I'm sorry ndaguciriyemo mbabaye arashobora no kuba ujya mutipe akunda nayo mahera aja gusokora muri bari abandi bapembere arayamushira bebe naronse amafaranga dukora umugambi dukora iki appreciate that urumva ico kintu uza gusanga uyo mwigeme afise ubwenge ari very loxy ari smart intelligent arakura amahera muri ba boys numusuma apana ngafise ubwenge numusuma akoresha ubwenge numusuma kazi akoresha ubwenge kugira ngo agire iterambere ry'umugambi ariko biciye mu bahungu mu kwiba biciye mu kwiba biciye mu kwiba abo bahunga akanoti urumva basanga azana bya mutipe akamurika umugambi bokura projet ishobora kubabeshaho igatunga n'abana biwe tu vois ya ibintu nk'ivyo rero ariko rero hariho n'abandi batipa kubwira ati je guspendinga amahera kuri urya kanaka ico nkeneye nakironse je ntaco bimbwiye bo sinzigira dibake bayaritawe gusa rero ikintu novuga ujya mukobwa uzobona aguma gukonsoma cyane ujya mukobwa ntagukunda par contre wowe umukobwa agukunda uzomumenya gute urashobora no kuba wewe umutipe urafise amafaranga vraiment sivyo ugakundana n'umudada ukamushaka uwo mudada kugira unamuteste agateste gato ko kugira urabe vraiment kwa gukunda ukamushaka musohoka neza Zan Beach za Hotel Club de Lac Tanganyika munwe imivinyu mugimikeke sinzi mugira iki umukobwa gukunda muri ico gihe azokwicarika hana kubwire t-shirt tuko turarengera kubera ikizi dépenses zose par contre utumumanye imbari 2000 imbari 15000 ntahe muhira nteke uze dufungure akwabo yo kuja mu bubare twirwa turana imivinyu cyangwa ahubwira ati kwera kitwoja kuri Zion Beach kandi ivyo bintu tugiye kurondera muri Zion Beach naho twogenda hajya mu bwiza two birahari mugiye muri Zion nakabwa ati je sinurira bus ngenda na taxi imagine kenyuma ngusinurira bus ngenda ariko wa mukobwa gukunda ahubwo mugiye no gufata taxi biramubabaza akavuga ati none aya mahera yose turiko turakonsoma mu mataxi nayihe
kuntu twafata bus ya 550 tukagenda genre gutyo. ndakunze iki kintu Blenda avuze nico nari kuvuga ariko ko ashoboye kukivuga ni bien. Umukobwa gukunda ntiyemera ko ushobora gusesaguza, nashobora kukwemerera, aba ashaka yuko ahubwo ako gusesaguza ajya amafaranga mwo cyane. Ndayikunze cyane ikintu uvuze. ariko hariho n'abigema avuga ati uyu mutipe dukundana kuba afise amahera akaba tanakantangurira eske afise abandaya urumva yuko n'uwo mwigema afise deba yindi ega ibyo biri kwinshi yurindi deba. Hariho abadada bameze gutyo bati je nta mahera ama, ariko bibaryari biba mu gihe umukobwa aba ariko arakubona, yani monekano wako akubona ukuntu wowe umeze, arabona ko umenga uri umuntu gumugendagenda urasohoka wambara bien ibintu biri très cool, akabona ama stati ibiki atavuga ati bya mutipe aya amahera aya babandi, why not me atayama jego atansohokana yoba nkunda canke batankunda. Bon erega kandi no muri ico gihe wewe uri umudada urashobora kubibona mugabo ukavyihoza sivyo, ukanavyihoza ntunamu judging cyane ngo umubwire wowe yashira mu bandi, nawe nyimba ari umutipe yiyumvira naho yoba ayaha abandi azozunguruka mwabo banda yabahe, mugabo hageze yuko afata decision azokwicara ahantu avuge ati naragendanye na naka byagenze ukuntu mugabo fend of azogarukana agatima kuri we azovuga ati mugabo hariho umudada yama nkonse yuko atashaka ko ndepansa muri ico gihe akeneye gushira mu rugo agaruka kuri wewe. Finally agaruka nyine avuga ati bo right now I'm very tired, narazungurutse kuri benshi, ariko hariho umwe mu bigeme wakamaro yampanura cyane, reka nisure kuri uga niwe wakamaro twokora umugabo mu gihe rero aba ariko aricuza, aba ari muri cyo bitwa life to regret, ariko aricuza impamvu yashoye konsoma ico gihe ya ariko reka tugaruke muri kakanu kanje aho hambere uyu yani Chris Gomez nta weekend hera tutamubonye mu birthday show ariko araryosha ikirori, aho usanga abajene bariko baraspendinga novuga match money kweri ashaba yasesa. None izo birthday aho hambere ba mama wacu badukurira bari mu nkundo barabwira bavye ngo uno musi n'umunsi wa birthday wanje kwa ivyo bintu byarabaho. So tugerageje kwiyumvira gukoresha n'ubwenge bwacu, mbega birthday show hano iwacu nubwo mvuga muri Afrika cyangwa iwacu mu Burundi, mfate ngaye iwacu mu Burundi, mbega bitanguye gari, bitanguye kuvuma gari, ico gico byari by'abazungu, ivyo bintu byari by'abazungu, ariko no musona ko hino iwacu birahari nivyo vyeze. Chaque weekend indwi yose nshobora kubura umuntu afite ama birthday show, ama anniversaire, sivyo? Rero ivyo bintu ntivyari bihari uko biri kose kera nga mu Burundi wacu. Barakundana, hari ukuntu kumbure babigenza bakaryoherwa, ariko na manife yarahari. Anife zavuye hanze bicabiza ino uko biri kose anniversaire nga mu Burundi nimba bimaze imyaka myinshi cyane biriko biraza bivumye cyane peut-être yo bari nka 10 ans dukoresheje ubwenge nka 10 naho nyene si cyane mu makarti amwe. Ubu rero byatanye kuza mu makarti amwe nka za side uvuga ngo mu isabukuru watwe twaje tumenga nka je nibira muri Nord hari iwacu no kare narumva birthday show anniversaire ni kintu kiri big gikomeye cyane ngavuga ati my godness ibi bintu ashaka kurya akagagato wagiki, ariko ubu musigaye mbona ari simple kubera aho mba ndi hose na ma anniversaire gusa kore nguma ndabijamo mati it's like a business nko kwiryohera ko ubu anifi ntibaraba ngo ni ya myaka ngo itariki z'amavuko no anifi n'ubu ejo je mvuze ati ndafise anniversaire birthday show ndashaka kubatumira mwese tukakora anniversaire mba it's like kwiryohera gusa nivyo mbo novuga yuko ari ibintu tugezemwo kino gihe twebwe ugwaruka n'abaje n'imyaka uko deja monde imaze kuba mediatize muri kino gihe nkuko bivuze ati twebwe anniversaire yajiva mu bazungu tubigana eske turabe twe tubayeho guta abajene bo nga muri capitale usanga ariko turigana ba bantu tudafise uburyo bumwe ugiye kugideni rya anniversaire so aho niho twihendera with the youth twihendera ngaho nyene uza gusanga dushaka kwigiranya nk'abazungu cyangwa ufata imico y'abazungu mu gihe twebwe tuba tukiri down. Do you see that? Yeah. I appreciate that. You see? Mbere Felix kintu novuga bwa mbere hoho ngaha iwacu mu Burundi ama anniversaire bayagirira abana
abantu bakuze nta anniversaire bagira kiretse bajya bavuga ati yagize anniversaire yo gukwiza imyaka 50 ijana gutyo ariko kari bagirira umwana gushika nko ku myaka 5 byaba bihagaze mu miryango baragirira anniversaire umwana kuva kwiza umwaka umwe gushika kwiza imyaka 5 kenshi ibintu by'ama anniversaire byaba bihagaze ako no munsi n'umuntu atibuka ngira n'imyaka afise n'umuntu atibuka itariki ya agara birthday show ndafise birthday show ndatumye aba invité spécial muraza bo it's like kwiryohera none ariko jara akantu namaniyumvira ku kintu cy'urukundo na birthday urukundo na birthday hariho isano byaba bifitaniye ku buryo ucumengo biragwanamwo mengo bibaye ikintu kimwe ubajije neza cyane gusumba mbo birthday na amour n'urukundo na love ni ibintu bibiri bitandukanye bidasa tucemeranye urukundo rurukwayo na anniversaire irukwayo anniversaire ni ibyo kwiryohera bitajyana ariko n'urukundo uravyumva ariko gusa no munsi hari ababishiramwo like kuryoherwa avuga ati tugire birthday show yacu ya love umva ngo kwiryohera ni ibintu bibiri bitandukanye bro ariko rero turabona ku munsi wa anniversaire ngo wa presence ngumusheri kwa je ne sais bro kango sindakubesha ivyo ni ibintu bigezweho uno munsi nivyo bigezweho ni imyaka turimo umuntu wese uzorabe wanashima anajemba ndo mu MC mbo uzo gusanga nk'umudada cyangwa umutipe akarambwira ati urabona rero ikintu cy'umudada harabambwira ati ntuze kuvuga nandi ambwira ati mba hari umudada ukuntu ni vya bindi nyene blend yako aravuga faut présenter la belle demoiselle de la capitale kugira ngo agiriki amugi rigana uko nyene sivyo abone ishitse ko ari mu bandi yatumiye abagenzi we mukobwa uyu muhungu yatumiye abagenzi we bakobwa n'abahungu ariko akamupresenta juste kumu profit yo ni amo profit kugira ngo amuprofite ko amuge ugasanga yakora mu present mu gihe bitari bikenewe ko amupresenta hajya wa undi afise abasheri 10 apresenta nde akarekande ujya afise abasheri 10 ikintu kiza kuba nta muntu umwe aza gupresenta nta numwe ashobora gupresenta mu gihe azi ko hari cyo akibakeneye ko ntago aza kuba presenta ahubwo afise babasheri 10 kuri telefone ambwira ati shu ndagukeneye uzoze umwe shu kira muntu hagivuze ati kumbe ngo baramvuga jewe kumbe ni jewe kumbe siyo we bakamubaza ati none ko arako aba invité barashobora kuvuga ati bon uno munsi nituvanga utatwerese chéri gusa kumutwereka byonyene ati nguwundi umunsi tarahari ngaha nyene ukacibaza ngo ni jewe kumbe muri 10 10 personnes muri ngaho just imagine uracucyo kintu kumba shaka babandi bo kurya faut profiter you need amo profit reka ngaruke kuri MC yani Chris Pro Gomez hari amajambo usanga nk'aba MC akoreshwa muri anniversaire reka dispose ko no musari birthday ya Brenda Kajol ashobore kuturyohera mu majambo amwe umusanzwe mukoresha dufate ko gendo mu MC muri birthday show ya journaliste Blender amajambo dukoresha nk'aba MC ngigwe ko rero ngigwako oh my god reka gendo mu MC kuko it's my deal this is my big deal okay reka ariko mfate yuko ubakunzi ba BDUSA BDUSA nashase ukivuge ba BDUSA mu nkurikirane pour le moment uno munsi dufise birthday show la fin du jour ni Blender wanako yambaye neza asa neza yambare $4000 mu marundi nangaye aba invité muri kano kandi abona ko mwabirewe cyane musa neza mwambaye neza mwagize nza kuza muri no rubanza guno munsi c'est le jour inoubliable muri birthday show wa munsi twari turindanye gishika wa munsi abantu benshi bako baritega ati mbega isabukuru ya Blender izoba ryari n'uyu munsi twahuye ryari na Blender muri ville muri town acara propose ati Chris Gomez ubona nogira shopping hehe noyigirira ndamubwira ati uragenda muri Oscar fashion. Yambwiye ati hagati ya K-Mass na Oscar fashion ndamu propose ko yogenda kwa Oscar Village Market. Ibintu byari bimeze neza sana gusumba. Mbo ndabibutse neza yuko ino anniversaire y'uno munsi mwaramubona kwa sa neza bimeze bien. Ni wa munsi rero
twari turindanye gishika twese yamuse kuyishikira mu kanya araza kutubwira icyatumye adukoranya hano muri kino kibanza cy'iteka. Numwigeme mwiza asa neza, wana ko yambaye ibintu by'ama Bordon, c'est Bordon, my godness. So ibintu by'ama Bordon, ibintu nyine nk'ivyo araza kutubwira icyatumye yadukoranya ngaho no munsi, aratubwira gute yateguye isabukuru, araza kutwereka umusheri wiwe uno munsi. Ndazi yuko aba invité benshi murindiranye gishika, murindire ce big surprise kubona sheri canke boyfriend wa Blenda muri no sabukuru. Urazi ko ari byo vyeze bakunzi les invités spécial. Jenny twa Chris Gomez ama the MC nkaba no mu journalist. Wow. Aujourd'hui, c'est un jour inoubliable pour les amoureux et les amoureuses avec Chris Gomez. Rega, je hari ikintu nako ndaraba kuri Brenda. Brenda yabibayemwo umunezero wamwishe. Mana yanje je nari nibagije nyene birthday yanje yashitse. Utansubiza microphone nibagiye ko turi no mu kiganiro. Nagomba nanje cembwira aba invité ti uno munsi rero batumye biteka. My godness. Yohewe arinjira muri mudu, Anife yiwe yageze umva. Vraiment ubakwe. Na mu mwanya nagomba nangure kubwira abatumire biteka icyadukoranije n'imyaka nk'ije. Nabonye yuko umenga nabonye Blenda akora homework umenga yicaye mu kibanza cy'iteka, aba invitara babona ngaha, arabona mu MC arindiriye abana bari abavyeyi bashike, abagenzi inshuti, kuko yari yatakaye ukura muraba ntiyari ngaha. Wamenga yicaye mu cyaki kibanza cy'iteka. Gusa rero nawe yari yanezerewe ndiko ndamuraba Brenda yari gusa nkuza kubesha imyaka abaye invite. Habuze gato ngenda mubaze cyane uko turi muri emission. Yari kubesha imyaka ndamuzi. Yes, ndari kubesha imyaka. Yari kutubwira ko afise 18 mu gihe hari mu makara. None ofisi. Reka rundi afise 18 ans. C'est 18 ans. C'est 18 ans. Oh, nibaze yuko byo onya byaraciye no ku masosho. Byaraciye no ku marizo sosio mwe navyo mwabonye gabasha. Yo zakeza netse byose byaraciye ko c'est 18 ans. Sumba James c'est 16 ans. C'est 16 ans. Nous on est gutya c'est 16 ans. Yeah. So bakunzi ba BDUSA ikindi cyakiganiro cyanyu Love and Culture musanzwe mu tubaha bishasha turi kumwe na Brenda Kajol avec Felix Kaongo no musi twakiriye the MC Rogra MC de la Capitale Chris Gomez yanwe twashoboye kwakira mu bwami bwa BDUSA aho tuko turarabira hamwe nijyara umuntu yoba mu rukundo nijyara umuntu ashobora guspendinga amahera mu rukundo gasanga ntacari kari nziza na cyane cyane pour les jeunes ya bimwe mu byo tuko turavuga Chris Gomez yabivuze Brenda Kajoli yabivuze ya ibintu ni byiza cyane hama Chris Gomez nk'umu MC ya urabona ibi nabiriya koma twebwe abajene duspending amahera ya wovuga ati nijyara umuntu ashobora kuba mu rukundo nijyara umuntu ashobora kubi akabasingo nko kwavuze we kuri singo kandi kindi nongere ko kuri ico kintu bajije nijyari hagera kubera ko hari ijambo ugeze kuvuga kare ngo hari umuntu aja mu rukundo hataragera nijyari haba hageze ko umuntu aja mu rukundo biboneka gute ko hageze kaja mu rukundo. So uko ndavyibaza ico kintu twavukivuze ko before so ariko nk'imano ko turatanga niyo mpamvu no munsi turi ngaha mbo sinovuga ngo kuja mu rukundo bifise imyaka bifise age pour dire que n'umwana wa 5 ans 10 ans arashobora kuja mu rukundo wow ya ntibifise age ntibifise imyaka kuko umaze kuvuga ko nijyara ucumenga ni ma 20 ans 18 ans ucumenga ibintu bifise imyaka ahubwo twebwe two turaprefera ugiye mu rukundo ushaka iki ufise iki ushaka iki ufisiki yeah. So nibaze yuko uyu muntu agiye muri love cyangwa iyo ashaka kujya muri love mu rukundo bon akenshi urabona ko urashobora gukunda uri umutipe cyangwa uri umudemu ukabona umudemu ukamukunda ukamusaba urukundo wifuza yuko uyu mudemu azokubera mama w'abana bawe urumva ntibisaba imyaka cyangwa n'igari ni mu gihe mwese mumaze kwiyumva namo murashobora kuja muri love mugakundana. Ndakwibutse ko mushobora kuba mukundana mufise muri age de 11 ans
ugasanga 11 jusqu'à 20 25 mugatwarana mukamarana 10 ans cyangwa 15 ans muri mu rukundo rwanyu uba ufise objectif yo kuvuga ati umunsi umwe genda shaka kuba umupapa umunsi umwe genda shaka kuba umumama umunsi umwe ndashaka yuko tuzoba mu rukundo rube akarorero na cyane cyane mu gwaruka hama go spendinga naho ubwo rukundo ma murimo bisaba yuko muri kumwe n'umukobwa cyangwa umukobwa ari kumwe n'umuhungu kugira ngo urukundo rubandanye ruba neza rusosa rufise akanovera ni kuvuga yuko biba bikenewe yuko muciye ahantu shuwawo umugurira akantu akaryoherwa kumva yuko agufeelinga mu rukundo akumva ko ari feel in love kumva ko aryohewe cyane n'urukundo nimba uri umukobwa urashobora kugurira lo type ukamugurira akantu akumva ko aryohewe akumva yuko nta wundi umuntu afise kuri nosi y'amarira n'umunezero uravyumva uza gusanga rero ico gihe urwo rukundo rudafise igihe ahubwo ni kwiyumvanamwo gusa mwe babiri mu kumva ko urwo rukundo rwanyu mururimo ariko ndumva muri vya bintu byose uvuze umugaruka kuri kakanoti muciye ahantu muguriye akantu umva kakanoti kaguma kagaruka ni gwa rukundo nako ndavuga ruherekezwa n'akanoti cyangwa amafaranga ikindi kintu nanje noce ngigwa ko mpanura abakobwa je ndiko ndagerageza gutanga impanuro cyane ku bakobwa kubera yuko hariho abakobwa bishitsemo yuko akundana n'umuhungu amabezo yiwe yose ategerezwa gukora uwo mutipe baba bakundana ntabwo ariko biri uravuga ati yabaye papa mama rero nk'ako kantu waruvuze bo murashobora kuba muri kumwe n'umushiro wawe muri ko munatembera si ngombwa ngo muzoce nyimba ari kugashokora ngo umuhungu ngo abari wakugure urashobora no guce ku kandi kantu kavuga ati je bo niyo mpamvu mukundana mutegerezwa kumenyana umuhungu akamenya ati umukobwa dukundana akunda ibi yankibi n'umukobwa akamenya ati umushiri wanje akunda ibi yankibi mu gihe duciye ahantu nkabona akantu nzi yuko umushiri wanje akunda naho mba ndumukobwa fisa amahera ndamukubita ga surprise nkamubwira udu surprise turakenewe si ngombwa ngo misi yose abahungu bari badukubita ama surprise no pourquoi pas natwebwe tutotera udu surprise abahungu nk'ubu umuhungu akaba yibereye home sivyo akumva umusheri waramutelefone shubite ni bon meze neza uri hehe sanga hanaha niho nicaye ndakubwira akantu akaza disons wicaye nk'ahantu muri bar akicara mugakonsoma urarishe imbere yuko mutaha kurayo nyimbaraga shinete nyimbaraga gourmet nyimbaraga muhe comme cadeau nawe biramuryohera si ngombwa ngo turindire mpaka misi yose abahungu bari badusohokana mpaka misi yose abahungu bari badugurira udukado no nawe urashobora kumugurira agakado umukunzi majambo make urukundo ni magiriranire amajewe hari akantu gato ngomba kwibariza Chris Gomez iyo umutipe ari single hoba hariho ibintu yunguka kubera ko ari single okay ikibazo cyisubajije iyo umutipe ari single hoba hari ikintu yunguka kuba ari single so nibaze yuko twese turabantu turakeneye gukunda ariko hariho umwanya umva umenga woba single ukaba wenyene ukaba bachelor peut-être bivanye nabo mwagiye murahura kuko kugira ngo ube single hari igihe bivana nuko usanga warababajwe mu rukundo ugasanga uri kuri regreta impamvu wakuraze kuregreta ati kubera iki je namenyane na Blend kubera iki why nashoye kumenyana na Blend ukura regreta kuko Blend yara tufate nk'ubu yarakubabaje mu rukundo Blend waramukunda ukakora ico ushoboye cyose ariko Blend akagucheatinga ubonye wese wamumubona kari Blend ucumenga ni Blend ukifuza ati jewe reka nibere single let me be single kuko kuba mu rukundo kandi nuvumenga niko ndananigwa kuko bintera akababaro umubabaro uragira ivy'ama pen cyane gusumba rero kuba single umwanya umwe biraryoshe kuba single kandi uwundi umwanya ntibiryoshe mbasa kubera iki urashobora kubona couple canke couple ibirewe yambaye bien basa neza cyane bari romantique ukabona bari romantique ukavuga ati wow fantastic bagi abantu barabirewe cyane ukuvumenga nawe ubwo nyene woja mu rukundo cyangwa wosubira mu rukundo ariko wibutse igihe wababazwa mu rukundo bagucitinga acha wicara handa hano ukavuga ati reka negubire single biratandukanye rero umwanya umwe ni byiza kuba single kuko nta muntu akugoza n'ikintu na kimwe uwundi umwanya
si vyiza kuba single. tuvuge yuko iyo uri single mu vy'ukora bica bituma utera imbere. Oya, urashobora kuba uri single ariko ugaspendinga ukonona amahera, urashobora kuba uri playboy. So when I say playboy urabitahura. Yeah. Sivyo, uri umuhungu ukunda abadada gusa benshi umva. Benshi. Yeah, umva n'abadada bo muri bedroom mukarya show, big show muri bedroom. You see that? Yeah. I appreciate that. You see? Liga gukonsoma simpaka ukonsoma uri kumwe n'abadada gusa bon urashobora no kuba uri single mugabo ukagenda kwicara mu rigara ry'abajama bawe ukavuga ati babahe mwese ibyo mushaka ndape. Reka mandanya ku ico kintu. Sivuga ko rero ngo umuntu ari single bice bituma ngo atera imbere. Ahubwo gutera imbere ni wowe wiha umwanya ukaba pause ukiyumvira ikintu wokora cyo guteza imbere n'umuryango wawe hama ukagikora ico kintu nubwo uba uri single. Kandi ushobora kuba utari single ugategwa n'umugambi ugatera imbere. Byose ni mu mutwe. Mugire ata mu mutwe ufise uri single uza gusanga umuspendinga gusa ya mahera. Nuko bimeze. Tugarutse kuri ico urazije yuko abatipe bari single ntabemera sana. Usanga bari single sindabemera cyane parce que usanga afise akademo hari parce que bariya nta umva wewe ariyumvira ati ninaja muri tukaba en couple n'umuntu kanaka uriya azobibona acahitamo kubesha ati ndi single orke. Oh my godness. So ukivuga ko kantu agenda higa na hariya arondera abadada bo uyo mutipe abari single arondera abadada bari single ni kuvuga yuko abademu bose bari single nabiwe ego nabiwe kuko ari single naho bari single abo bademu rero bakeneye nabone abatipe bari single kugira ngo bahure bari single bose bage show muri bedroom bari single uza gusanga rero ari playboy na playgirl of course ndabeshaga ariko rero je ndibaza MC hari ikindi kintu tubona ngaha muri Capitale ugasanga umujena kwije 35 40 ntaragira navuga umufasha babana. Si muri ubwo buryo nyene bwo kuba single kumva ko uri single ufise umuntu hariya na hariyo bigaca bitumuteba kurongo. No jamais. Ni kuvuga yuko uraba playboy cyangwa playgirl ariko finally biza kurangira bon ati jewe nararushe ubu nishakira umuntu umwe gusa shaka umudada cyangwa umudem. I need a girl to male tugarushinga to settle with tukabana uraruha erega ntuguma uri playboy. Hari kivuga ati je nararushe narariya badada narabonye wirabura narabonye winzobe wirabura muremure avyibushe big chubby mugufi slim. Jewe ubu rero reka nitorere ngire choice, my choice now reka ndongore nubake niko babimeze kandi bivana n'igihe n'imyaka cyose. None muri ico gihe warabaye umuguruguru cyane utarubaka jo ugenda muri bariya nkuko waroheje kubivuga warabonye abinzobe warabonye abirabura iki bon tuvuge mwarakurusha muri ico gihe hageze ko wubaka ntirushobora kuguteza ikibazo kubera yuko uko mwakushana benshi batandukanye barushanya n'ubuhinga ugaca usanga rero uwo mugiye kubana hariho ibintu muri mu gitanda adashoboye ariko ahandi ugasanga ugiye kubana n'akana karakana ko mu rugo kigumira mu rugo ntikagize ubuguruguru. So ariko kenshi birakunda kwibonekeza kuri bamwe uza gusanga waramenyera iyo ngeso nubwo wubaka ni gahera. Havyo twage turabona ahantu henshi yagiye atandukanye ugasanga nivyo urafise umufasha mu nzu mwubakanye wanashima wamwambitse impeta mbere y'amaso y'abantu babona sivyo ugasanga ari kuramucitinga kora wabimenyereye ko umuntu umwe umenga ntagushimisha ucitinga hariya kugira ngo uryoherwe umva ni kakageso kaguma kagaruka urabigabanya ariko ntibihera. Ariko nizeye ko hariho nababiheba burundu. Sindavyibaza. Wallahi siyo kudanganya sindavyibaza. Burundu. Gukizwa rero umuntu akava mu vyaha ntiwemera ko bibaho. Agaheba ivyaha ibijya kintu yakora akavuga ati je ubu ndagihagaritse. Umuntu ntaheba ivyaha. Ahiba ivyo yakora bimwe. None cyo nico bakiri mu vyo. None hari umuntu adacumura. Nega mo avuze yuko nico kiri mu vyo yakora mugaba keneye guheba. Aragiheba ariko nagiheba burundu. Of
course none umva bagihebye aragihe umwana ntagiba burundu aho kanu kabu nongeje kwa bukana niko kabi cyane niko keza my godness MC. yeah iyi show ni kali emission iraryoshe ni emission nziza nako irimo vibe nako turi kumwe na Blender turi kumwe na Kaongo aba journaliste gusa niho twakuranye no munsi emission iri big vibe cyane je novuga gutya bon je novuga gutya hariho umugani bakunda gukoresha ngo akaryoshe nigahora mwitama sibyo reka emission yacu y'uno musi tuyirangirize ngaha emission yacu y'uno musi tuyirangirize ngaha ikintu nagomba sabe abakunzi ba BDUSA ikintu nagomba sabe abantu bako baradukurikirana abantu bako barakurikirana iyi emission ikintu muza gukunda canke ikintu muza kwipfuza yuko tuzogaruka ko kuri emission yacu ikurikira kuko ni emission tuzokwama tubashikiriza ni Relevant Culture ni kiganiro camaho mwandike muri commentaire mvuge ati ibi twabikunze canke ikintu bakeneye yuko ndabivuge gute tuzonoganza tuzoshimikira ko cyane muri emission yacu ikurikira mwandike muri commentaire ikintu mwakundiye Chris Gomez mucandike muri commentaire arakeneye yuko mu yindi emission tuzomugarukana mwese mubivuge muri commentaire sibyo rero n'abashaka kababera ba MC muri Anife rega Anife ntizisha zihagarara kindi kintu nagomba ndababwire sumwe MC mu Anife gusa imanzi zarizo zose yaba dote yaba mariage yaba n'ibiteramo yaba wibarutse yaba wafishije imanzi zose wafishije izo ntazukora ku mpanda umuntu uwo ari we wese azokora urubanza uko ariko kose azomurondere nibaza yuko sinzi yuko ushobora gutanga nka numero canke ahandi hantu uwo bagukeneye oya je ndibaza yuko umuntu yoba akeneye ntibikenewe umushaka nimero arandika muri commentaire ya BDUSA ya Chris Gomez kumuronka bica vyoroha ya vyoroha cyane Yes bakunzi ba BDUSA nkuko mwavyumvise rero umuntu aza bafite urubanza rutandukanye rwariko gose ngo yumu MC de la capitale Chris Gomez ayikora neza nimuzereke kumutumira rero ikiganiro ya Relevant Culture mwari kumwe na Brenda Kajor twari kumwe kandi na Felix Kaongo hamajendi baza Brenda imbere yuko twugara kino kiganiro cacu Relevant Culture Chris Gomez aratubwira uko yabonye ikiganiro nimba camuryoheye nimba haraho yagaye arashobora kubwira abakunzi ba BDUSA ndetse agacanagirwa ko anasezera abakunzi ba BDUSA ya kuko ubu Chris Gomez twabaye abacuti na Wiz Media abakunzi be baraza kudukurikirana kuri BDUSA ya nibaza ko muhakanya na wakati agire nakajambo kanyuma bwira abakunzi media news media n'abakunzi ba BDUSA yasaka jambo kanyuma ahubwo ni nk'agasunika rugi kubera nejo nzovuga so ico novuga ubwa mbere na mbere musanzwe mutegura ama emission neza emission yari ifite vibe ndavuze nk'umumenyesha makuru emission yari imeze neza mwayitunganije neza kandi ndashibashimiye kuba mwashoboye kunyumvira mu bandi aba journalist mukantumira peut-être kumbure hari kuba cicaye uwundi muri kino kibanza je nicayemo ariko mwabonye yuko peut-être Chris Gomez hano tumuzanye hari kintu kumbure ashobora kutwungura cyangwa tukunguka cyangwa abadukurikirana bakunguka deja ubu hari byo nanjye nungutse bimwe muri ibi emission no kuri yari imeze neza kandi mutegura emission neza yari ifite vibe kuri mwe gwabamenyesha makuru bandanya uko bimeze bien kandi mwongeye munatera imbere n'abakunzi bakurikira BDUSA bose mwana mugira subscribe comments like share kuri no TV imeze neza cyane hanyuma kumbure rega Chris Gomez n'abaciriyemo hari abakunzi ba Wizo Media ashobora kumva BDUSA yakashemba none ivyo nibiki mbe Chris Gomez aratahura BDUSA mu majambo yose so peut-être kiri muri abbreviation reka maybe ndakivuge ndakigerageza BDUSA ni nka Burundi Diaspora of USA. Wow, bravo. Amkora mashika kumpanira Felix.
Felix arakubaniye yagize akajaja oya urumva naryohewe cyane Chris Gomez ankoze nyene ahantu narinzi yuko acavuga ibindi kwa none yabiguyemwo ya nkuko musanzwe mubizi this is Burundian diaspora in United States of America ya nimwe mu mamedia ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo impano zose zitera imbere ya then they support those who work udakora utari nka Chris Gomez yamako kivi nk'ubagomba aje mu gupambana n'abaririmbyi life ni atari abaririmbyi ni atari turabahiga job turaruha cyane ni atari turapambana hama reka ndabasezere ariko sikubasezera reka ndabike bantu kuko nindi ndashobora kugaruka bo je nabagwe ko nitwa Chris Gomez hama bye bye kubakunzi ba BDUSA mwakoze kuntumira mu kiganiro cyane nawe wakoze kutugamburukira nibaze ko n'ikindi gihe nitwabatumira muzotugamburukira turabibemereye tuzubagamburukira cyane jewe kuri je novuga yuko ryari iteka ridasanzwe kubana na Chris Gomez ikibanza ni cakindi nyene karibu n'undi munsi muri Love and Culture na to Love and Culture dufise ibiganiro byinshi dusanzwe dukora turafise nk'ikiganiro ngacitwa Hatuye One Talk Show ya abantu tubazanira bya bindi bishasha muri showbiz abaririmbyi kwa ama insolite ama true story ya tubazanira cyane insolite mu baririmbyi wow karibu muri Hatuye One Talk Show thank you too mugire subscribe mugire j'aime mugire partage ibintu bigomeze bigenda neza turabakunda cyane ciao ciao